Yo banwanyi ba We Talk Business turabaramukije aho muherereye hose. Ni Shadow muri kumwe. Get rich or die trying, never stop learning. Kuri uyu mugoroba tugiye kuyaga ikintu gikomeye cyane rwose. Ndasavye nimba uri umuntu akuze, nimba uri umuntu wumva yuko hari ikintu ushaka muri internet. Guys, welcome. Tuvuga n'ibintu bikomeye cyane rwose. Ndakeneye yuko muza gutega amatwi kuko n'abantu benshi nasanze iki kintu bari bakinyotewe bivuye ku mutima. Alright? Reka mbanza bacishirizemo kino kintu. Ni tangazo nabonye riryoshye cyane rwose ryavuye kuri Facebook. Hari program Facebook yashizeho ku bantu bafise imbuga zindi. Urashobora kuba ufise Instagram cyangwa YouTube, ukabuzi yuko ushobora kuba ukurikirana n'abantu barenga 100,000, meme na TikTok. Uce ugenda, hari program nshasha Facebook yashizeho. No kuvuga zijya content wahora ushira kuri rujya rubuga nyene uce uzijyana kuri Facebook. Hanyuma nagenda kubwiye ko ari ikintu gikomakomeye muzoshimira. Abantu turi kumwe muri groupe ya WhatsApp ya We Talk Business, mwarabibonye ni ikintu gihebuje, aho ni program nshasha Facebook yashizeho. Hamwe umaze kuba muri iyo program uca uza uraronka $1,000 buri kwezi. Kubera iki? Wafashe ya community yawe, ya ma content wahora ukoresha kuri ziriya zindi mbuga ukazizana kuri Facebook. Alright, c'est très important. Content creation ni kimwe mu bintu n'amaburi navuga yuko muri imyaka 10 cyagize abantu babagwiza tunga ku rugero runini ya. Alright, ni na kimwe mu byo tugiye kuyaga ko muri iyi video. Ni kuri We Talk Business, ni kuri kaminuza meza. Iyo ubonye kiganiro fata ikaramu, turanezerwa n'abatugirana vraiment wow, kiranyubatse. Alright, hari abantu bakunze kubona tuvuga Gemini cyangwa dukoresha Gemini. Mbega Gemini ni iki? Ni intelligence artificielle ikora ibintu bitandukanye. Ariho promesse nabahaye yuko nzobazanira umwana akora ibintu n'ama intelligence artificielle atandukanye. Mesheza babandi bashaka kumenya gukora dessin anime, ziri mu Kirundi byasi. Babandi bashaka kumenya gukoresha intelligence artificielle bayicisha amafaranga. Bamwe bavuga ni twagiye turabakorera ama video menshi tubereka ingene ushobora gukora video y'umwanya munini yo koresheje intelligence artificielle. Nta n'ikindi kintu azoza abazaniye nagakemanya azoza aje kubafundurira very soon, nzomubazanira. Iyo ni promise nabahaye, ndongiye kuyibibutsa. Alright, Gemini rero nkuko musanzwe mubizi abatari bake kuko ndibuka yuko nigeze gukora ikiganiro ndabereka ingene bakora Gemini, ingene bategura prompt, ingene prompt uheze ukayishira muri Gemini hanyuma ikaguheza video y'amasegonde 8 mugo ugasanga wanditse prompt yawe neza, ugasanga content irumvikana muri iyo misegonde 8. Aho ikibazo abantu benshi bibaza, mbega izi video zimara amasegonda 8 eske zomfashiki kuri YouTube, zomfashiki kuri zimbuga za none? Nagira ndababwire yuko fise TikTok, ndaza gushira mu link ngaha. Iyo TikTok nta kindi kintu yari yarananiye kuduza, mugabo umaze gukoresha Gemini ico gihe TikTok yaraduze ku rugero muri uyu munsi. Nkivuga nti Gemini warafashije. Alright, nagenda babwira yuko uyu munsi hariho na abonema y'ama Gemini ushobora kuguha y'umwaka wose, kandi ugasangira ku mafaranga makeya cyane gose. Kuko Gemini ugenda uri abonesha ku kwezi usanga uri uratanga $7. Mugabo ugize abonema y'umwaka wose ukora video 3 ku munsi, usanga wirihiye amafaranga $200 vy'amarundi. Mesherezami navuze ni kamema kana kandi kantu kakabijya Gemini idushiriyeho. Donc iki kintu
wewe uvuga nti mbega aya mu video y'iminota 8 no yajana hiye ko YouTube ikunda benshi barihenda ngo YouTube ikunda video z'umwanya munini ya ngo amasaha ngo iminota 40 no meshereza mi burya nagenda kubwire ndakwereka gafurumire uzokoresha kugira YouTube yawe ushobore no kuyikoresha mu kindi kirimi abantu batazi uze wifatire uze uraposta n'amaburiburi utu video utu short video dutatu ku munsi hanyuma n'amaburiburi mu ucuposta n'izindi video nka zitatu mu ndwi nagenda kubwira yuko tujya du short video abantu baraturaba please baturaba bari uko barakurikirana urubuga rwawe please urubuga rwawe ruca rugira vibration nini bikaca bituma urubuga rwawe ruduga cyane no kuvuga tujya tu video Gemini iduha ane panegrije ngo ntaco twodukoresha ntaki tuya turi très important turatuma ama algoritme yihuta kandi tuba turi mwo donc nakandi kantu kwera ari intelligence artificielle yadukoze ahandi hantu tuya tu video ushobora kudukoresha ni kuri za Facebook ni kuri za Instagram nagenda babwire yuko hari opportunity ya Instagram very soon ngiye kubazanira ndiko ndiga ko nagenda kubwiruka ufise urubuga rwa Instagram mejerezami urubungabunge nimba waragwibagiye gwiyibutse kuko iyo opportunity izozo uvuga nti ngiki cyo naye narabuze ngiki cyo naye nararondeye mugana handi uzokisanga atari hano kuri We Talk Business. Donc tuya tu video vuba ikindi kintu ngiye kubahereza ni kintu Snapchat. Hari abantu benshi batazi ukihemba hari abantu benshi batazi uko mu Burundi Snapchat uyikoresha kandi kagwaheza amafaranga. Hari n'abantu batazi uko Facebook mu Burundi uyikoresha kandi kagwaheza amafaranga. Nzohava nkabivuga mugabo nzobazanira n'ubikora kandi abivuga anabafasha donc ni nukuntu wotegura rugera urubuga rwa Facebook rukaguhereza amafaranga kuko hari abazifise mugari za zindi za kera zikiri muri system ya kera ifu ko ugwadabuta ukarushira muri monde y'uyu munsi kugira ushobore kuba guhereza amafaranga. Erega natanga uyu mwaka ndababwira yuko urubuga rutaguhembe amafaranga uko rubuga sibanganye muri telefone yawe urikora gutwara amafaranga ariko nicyakintu nkunda kubabwira telefone yawe uyitunge rimwe nayo igutunge kabiri uyihereze ibihumbi 10 kundwi mugabo nayo iguhereze ibihumbi 50 kundwi c'est très important. Twababwiye business nyinshi no kuvuga iyi ni video iraba babandi baba content creation ni kimwe mu bintu uyu munsi bibesheje abantu benshi cyane ugasanga mbere wanashima ntiyakeneye yuko fizike yiwe iboneka ntiyakeneye gukoresha ijwi giwe ugasanga mugabo no mu content creation mbere ku rwego ruri international no kuvuga ugasanga no mu Burundi mugabo content ziwe ntiziri mu Kirundi. Donc c'est très important mu gihe donc wahaye video yawe yuko umunyamerika umuntu muri Europe umuntu ari hehe everywhere aza kuyiraba urumva yuko kameme biza gutuma audience yawe yiyongera mu kanya gatoya cyane ndashaka yuko tube active byo dukora tube active. Ikindi kintu naco ndabemereye nuko vuba ngiye kuza ndabazanira hano kuri We Talk Business abantu ivyo tuba twaravuze baba barabigerageje. Hari umwe aheruze kutubwira nti igihe mwatubwira ingene umuntu ashobora gukora application ati jewe siyo nakoze gusa ati ahubwo jewe naciye nikorera iyindi intelligence artificielle meshereza mitubahereza ikintu kimwe ariko mugakora bitanu cyo tubakundira abanwanyi ba We Talk Business. Ico tuba tuvuze ntimuba mwicaye muhita mushira mu ngiro nawe utaratangwa kubishira mu ngiro meshereza ba active gerageza ikikunaniye baza niyo mpamvu twabashiriyeho group ya WhatsApp kugira tuze turahanahana amakuru. Ikibazo cyose mushize hano muri commentaire nagenda babwire ntikigenda uko turaheza tukakibahako inyishu. Alright, amakuru nari bafite yarayo nibaza yuko agiye kubagira akamaro kandi kanini ya cyane. Tuzobandanya tubana n'ikindi kintu wifuza kumenya andika muri commentaire very soon nzoba nakibazaniye. Alright, mugire ibihe byiza amagara meza n'amafaranga n'ivyumvira byiza. Ciao ciao.